Yes, reka kumbure mu ngundi baramutse kandi muherereye ni Jonas Manamura kumbure ndazi ko beshisho ko banze biciye hanyine kurankurikirana cyangwa nandi atandukanye ariko ndakubwira ati amaro y'Imana abari nawe rero turi mu rugendo rw'ivuga ubutumwa mu biravyo aho twicara ko turi mu muduga ariko kandi navuze ati ndi kumwe n'abagenzi banje ko duhuye kwindi ncuro gushima Imana ariko kandi ndavuga bivaye n'ibyo tugiye kubaganiriza muraza gutora impamvu iyi video byabikwe ko tubasangiza rero nibaza ko wambe manza kumubona ndi kumwe na Pasha ariko kandi ndamwikaze n'iri dondori kumbure sifasaga mu ari ryambere Pasha kaze Ego ndabaramukije mwese mwadukurikirana amere hose irashobora ko yuko bukeye cyangwa bwije ariko ndamuca amaro y'Imana bane namwe bakunzi bose tuzinanye muzi abadamenyereye bambona ndabaramukije kandi ndishimye kandi ko ndi kumwe na engineer Jonas murakoze ni Pasha kuva muri Gospel TV turi kumwe kandi n'undi musaza mwubahwa nibaza ko ariwe mubona bana wikaze kandi murakoze cyane murakoze ndaryohewe kuba turi kumwe mu rugendo dufatanya urugendo rw'ivugabutumwa ku mazina ni Kwizera David ngira ngo abenshi muranzi abagenda kwa murankurikira kuri Hormone TV kandi atandukanye ariko kandi turafite n'abandi ko badufasha kugira urugendo rugende neza nubwo bitakunze ko tubereka kuri kamera ariko nabwiye barabaramutse sigambere tumaze gufatana urugendo bose bamaze kwabona turafise Pasha kuva muri Gospel TV turafise kandi na Dev Hormone TV na Jonas Gospel TV ndashaka ko muri urugendo tuko turagira twe turayaga kuri bimwe mu bikorwa buri muri sadukora byo kwamamaza ubutumwa bwiza biciye kumbure kuri zimbonesha kure nyene basanzwe badukurikiranako mbereye nko kuri we Pasha tuvuze kwanza nka Gospel TV ku muntu ari ryambere agiye bako ryo kukirana kino kiganiro twumva iki bumvise Gospel TV bisigura yuko ivuye mu ijambo muri Exode 3:14 aho Imana yakuvugana na Mose aho ikumubwira yuko agende akure abantu bayo yagame mu cyaje Egiputa niho tuvuga ati ndiho ni izina ryonyene rudende aho Imana yise yonyene izina yise ariko ari ndiho kuko biriho niho Imana yonyene yivuze ubwayo ati ugenda ubabwire ko ari ndiho agutumye uko iryo jambo ryavuye aho Mose yamubwiye ati none nibambaza ati ninde antumye ushikana buno butumwa uvuge yuko ari jewe rero ari ndiho Gospel TV ijejwe canke objectif yayo ni gushikana ubutumwa kure mu buryo bwose butandukanye Imana ishobora kuvugwa ndashaka kumenya mumaze igihe kingana gute uri ko mukora ico gikorwa kino gikorwa tuvuga yuko cyatanguye kuva mu 2021 ariko ahagaragara aho twagiye ahabona ni umwaka wa 2024 ariko ahandi hose twaradukora ariko ubu turafise aho tubarizwa aho munavuga ati Bendiyo Gospel TV tumbereye isanga turabakeneye cyane twavuze ko rundi ruhande turi kumwe na Dev muri Hormone TV ariko nawe nyene umva ko amazina agenda atandukanye twumvise Hormone TV twumva iki mwumvise Hormone TV Hormone TV ni imbonesha kure ikora ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane misiyo yacu niyo kwamamaza ubutumwa bwiza no kubushikana kure rero igihe cyose wakumva Hormone TV directement uce wumva ko ari igifuru nyine gisunika ubutumwa bwiza kikabushikana kure niyo misiyo yacu kandi niyo turiko n'ubu Hormone TV ni inkuru ndende kandi zifata umwanya munini cyane kugira ngo umuntu ashobore kuyivuga yose ariko mu Kirundi ivuga ngo ni umusozi wera bisigura ngo hariho imisozi myinshi tudafatiye kuri bitubona amamontagne ubuzima burashobora kuba umusozi akazi kawe karashobora kuba umusozi
ivyo ukora birashobora kuba umusozi ariko dufise condition ko vyose bitegerezwa kuba vyera Holy Mountain rero umusozi wose utegerezwa kuba wera utegerezwa kuba ari ikintu kiryoshe uri mu marira Holy Mountain TV uvuge ko ayo marira nyene bishoboka ko aba ikintu cera uri mu bukene menya neza ko ubwo bukene si umusozi w'ubukene gusa oya ubukene buteza kuvaho habe ikintu cera rero mu kirundi bavuga neza ngo umusozi wera mu congereza ni Holy Mountain jambo ryafashije cyane kandi biza gufasha kumbe nayo ko dukurikirana mwagumye ugaruka kwamamaza ubutumwa bwiza nka Dev uyu munsi ico gikorwa cyo kwamamaza ubutumwa bwiza ukibona gute ubona kigeze ku rugero rwahe muri gospel kwamamaza ubutumwa bwiza by'ukuri ubu kigeze ku rugezo rwiza cyane ubu kigeze ku rugezo rwiza cyane kuko icambere coco abamenyesha makuru twaritahuye ko turi kumwe byose bishoboka ico ni cambere kandi ikindi cya kabiri twatahuye ko ingufu z'umuntu umwe zidashobora gushikana ikintu kure ariko twaritahuye ko turi hamwe dushobora gushikana ikintu kure ico rero tumaze kugitahura twaciye twumvikana n'abandi bakolege bafise imbonesha kure Kristo twaragiye hamwe rero wo kuradukurikirana ukaba ufise imbonesha kure Kristo canke ikinyamakuru Kristo byo kuri nagaranda kumvishe ko wowe nyene udashobora kwishikana kure na Yesu yaje afise mission ariko byamusavye ko arondera abandi isigura ngo kurondera abandi ni ikintu c'ingenzi cyane kuko yari kuba abandi ataco bamaze na Yesu ntiyari guhamagara Petero ntiyari guhamagara Yohana ntiyari guhamagara Toma eka ntiyari guhamagara na Yuda kuko Yuda Yesu yaje amuzi rero nimba Yesu yageze ahantu avuga ni abani baze dukore nuko yarazi ko ubumwe bushoboka rero natwebwe nk'abamenyesha makuru cyo cabaye icambere cyo kumenya ko ubumwe bwacu bushobora kutuza gospel rero ico tumaze kugikora vy'ukuri uyu munsi tugezaho turi fier naho bamwe bataravyumva uko tuvyumva ariko aho tugeze twumva ko ari heza yaho utwituye akarorero afise igikorane tugaca tugira coalition y'ico gikorane nk'ubu akarorero je mfise abantu 10 bangurikirana uyu akaba afise abantu 10 bamukurikirana nawe nyakuba Jonas ufise abantu 10 bamukurikirana rero mu gihe tugiye hamwe kurumva n'abantu 30 ni nguvu zice ziyongera kimwe cy'abantu 10 cyangwa gitandukanye cy'abantu 30 cyane ugaca usanga ubutumwa bwiza nta limite bubwize buciye bushika kure kera kugira ngo umenye indirimbo y'umuntu byaragora kuko n'uwo muntu nyene wasanga afise urubuga ruto ariko uyu munsi atwituye twebwe by'ukuri turamukorera promotion ku buryo indirimbo yiwe ihitinga mu kanya gato ivyo twakunda kubibona mu binyamakuru byitwa profile niho twakunda kubibona ariko uyu munsi muri gospel by'ukuri aho tugeze ahantu heza cyane murakoze bashya uraraba wowe aho tumbereye cyangwa nk'amakuru ushaka kuba ufise mbega hamwe n'ico gikorwa ciza cyo kuja hamwe kumva yuko mwoshikira ibikorane kumva ko mwoshikira abarivyi batandukanye mbega aba banyene gushigikirwa barabitahura barumva akamaro k'imesha makuru turavye kuri umwanya bariko barabitahura sinaho hambere aho ubwiye mu tudushigikire ndi atumva ivyari byo ntiyumva ivyari byo gushigikirwa ntiyumva ivyari byose mbega nshigikiwe habiki ariko kuno mwanya ko bitwa ama TV online nukana bumenyi ko kera uzi ngo gushigikirwa bumva ko ari televiziyo nka RTNB umvise nka Heritage kumva yuko niho cubone kwa gose niho baza kubona ariko ubu ku kintu cyo gukora ku mbuga ngurukana bumenyi abantu muri uwo mwanya navuga ati kuba bitahura kuko turabona yuko n'abaririmbyi benshi barabonye yuko atari benshi bicara kuri televiziyo ngo bararaba ariko benshi bafise amatelefone bagendana kuko bavuga ati yuko munyabumwanya n'umwanya barabikurikirana bivuze ko ufite telefone aho uri hose ushaka kukurikirana yego nk'uko tw'umuririmbyi cyangwa mu pastori cyangwa ari we wese
ntagifise umwanya wo kwicara muri televiziyo cyangwa cyangwa muri salo kumva z'ubutandukanye ariko kazi ashobora kugira n'iminota nka 10 gatereka ndare bikwira harenga usanga kijya kintu uvuga ati nibanza gushika muri no mbuga rero icyo kintu bavuga yuko kigo cyo gushigikirwa ubwo kiratuko baratahuye ibanga ry'imbuga ngurukana bumenyi ko n'ikintu gisoka gose ati gishika kure hashoboka gusumba nuko umuntu akwicara kuri salo ariko araba televiziyo novuga yuko ico kintu bariko baragitahura gose situ nk'abaririmbyi cyane cyane bobo batyumvira yuko kuja kuri televiziyo ariko gusa gushikana ubutumwa bwabo kure bamvuye gushikana kuza ku mbuga ngurukana bumenyi ariko ico kintu gishika kure gose umwanya mutoya bishoboka ego nuko no kivuga ego eka sura mbaze Dave fate kubyo pasi yavuga uyu munsi ari abantu bafata izi mbuga ngurukana bumenyi cyangwa amateleviziyo arinye kari ibintu bisanzwe kari ibintu byo kwinezereza wewe ni kihe kintu ushaka kuvuga mu ntumbero yo kubaha icizere ku buryo uyu munsi umukozi w'Imana akubonye atashobora gufata umengo umuntu asanzwe tumaze kuronka intahe zitandukanye z'amateleviziyo arinye bashobora kugenda muri eglise ugasanga ntuha agaciro kandi bategereza ahubwo guhabwa ikibanza ca mbere bakamenya ati uyu aje asumba twese aje kuvugira abantu baratandukanye bari mu Burundi bari hanze y'igihugu kumbure kweshi gusanga ni kutabitahura bakabona umenga aya mateleviziyo arinye ni kwinezereza canka akabona umenga nta cize baragirira wowe ni kihe kintu ushobora kutubwira kumbure kugira uyu munsi wa muririmbyi agikekeranya cyangwa umukozi w'Imana akibona yuko abonye media bikwane ciwe yumenga birasanzwe yego ikintu cya mbere notangura kuvuga ni ikintu kivuga ngo foko nza kutumenya ibihe foko tumenye ibihe tumenye ni tugeze mu bihe ibyahe tugeze he Bibiliya nivuga neza ngo bene Isakari bari bazi kugendeza ibihe bari bazi kumenya ubu tugeze muri ibi bihe ubu isi yarimutse ubu isi turiko turagira ubu isi yaragiye ku mbuga ngurukana bumenyi isi yaragiye kuri telefone na wewe iyo ataba telefone wowe kuradukurikirana ntuba uzi ko tugiye mu rugendo oya ntivyari gukunda rero aho niho isi yimukiye nk'ubu ndashaka kubaza uwo muntu nyene karankurikirana na twese nga ndashaka kubabaza ninde muntu aherutse kwicara amasaha 2 ariko araraba televiziyo oya kabisa tuvuge basisaho imwe basi nukuri n'umunyene karadukurikirana natubwire natubwira ati muri komantere harabari mu biro harabari mu masoko na cyane yandike muri komantere ati jewe asha amasaha 3 misi yose na manda yafata ndi kuri televiziyo ivyo ni bake cyane babifata babikora uko ibikora nukuri turamukeje ariko tunamubwiye ko ibihe byahindutse ubu ibihe biri ku ma réseaux sociaux rero twebwe turi parmi mu bantu twamenye ko ivyo bihe byahindutse kuko ivyo bihe kera nivyo bihe byatwicira abana kera wabona umwana agiye kwinyegeza afise agatelefone ukabona umwana atangiye kuzana ingeso kibaza ati mwana wanje nasohoka umwana wanje yiga no kwishuri ry'abakizwa umwana wanje nirirwa ndamutoza indero nziza ariko wowe nk'umuvyeyi ukibagirwa ko umwana hariyo iyindi si wowe utarimwo umwana agira niyo mpamvu nkiri ngaho nyene reka nkebura abavyeyi ni vyiza ko dukontrola amatelefone y'abana bacu turashobora kwisanga abana bacu barononekaye barapfuye wo kibaza ngo umuhindero kumba umwana burya afise telefone hari ibindi bintu bimuokipa rero twebwe nk'amateleviziyo online twarakerebutse dufashijwe na mwemwe yera twarakerebutse cyane ko twavuze ni uyu murindi umwansi azanye reka ahubwo natwe tuwukoreshe kugira ngo dushobore kuzana benshi mu gakiza nk'ubu akarorero Engineer Jonas muri bijya biganiro mura mutanga kuri Nord Pentest Noven TV abatarakurikirana murashobora kwandika aho nyene uvuye ngahi iwacu cyangwa mukurakurikirana turagushimiye genda kuri Nord Pentest Noven TV ugire like genda kuri Ndiho Gospel TV n'abantu twizera n'abantu bakora ibintu vyiza ugire like ivyo kuri ubuzima bwawe nibuzogumuko nyene hari ibiganiro mutanga abajya kubahwa ukaca usanga umuntu yaragira aje kwiba aciye ahura n'umuntu ariko aravuga ingaruka mbi zo kwiba ukaca usanga uwo muntu ico kintu kiragize kiresha
kiramuvuyeko kuko uyu munsi nk'uko nabikubwiye no muri eglise pasiteri arigisha ariko ntihabura abantu 10 ntihabura abantu 30 baba bari kuri telefone. Uyu munsi umuntu aravuga ati reka ndabe ubutumwa bwa naka kandi bukamufasha. Rero by'ukuri twebwe nk'amateleviziyo online nico narindiko twarabibonye dufashijwe na mwe yera turavuga ati rero reka tugire ugo runani kugira ngo natwebwe dushobore kuvuga ubutumwa bwiza kuma réseaux sociaux. Biroroshe ko umuntu asinzira muri eglise ariko biragoye ko umuntu asinzira kuri telefone. Muri eglise umwanya wo gutazira baratamba ariko umwanya wo gutumwa tukiri ngaho rega dufate ko biterwa niki ariko twumva ngo satani cyangwe apari ya satani hari gihe bisako n'umuntu ifata decision yiwe kubera ko umva kico kintu giteye ubwo kumva ko muri eglise wosinzira muri akamva gutumwa muga kuri telefone kuraye bitandukanye kumva ko buri maso n'itiro rikaca rihera yego rikaca rihera kumva yuko kabisa dufate kaya kantu kuvuga ngo bari satani atende itiro cyangwe hari gihe bisako nkatwe nk'abana b'Imana dufata responsibility dufata ingingo. Reka mvuge ngo shetani arimwo ariko sinomushiramwo cyane ngo mvuge ngo ni shetani na psychologie yacirimwo yego kuko hari abantu kuri telefone yumva ko atosinzira kugira ngo bayimwibe bavuga ati nsinziriye gato asha no kwikangura telefone yagiye ariko rero muri iyo psychologie nyene niho mwe muyeraca akoreramwo kugira ngo amurongore kuja kuri ndi gospel TV kugira ngo amurongore kuja kuri no repentance ugaca usanga umuntu abaye eve. Ikindi naco umuntu gusinzira muri eglise no vyita ko ari mvuge ko arimo fati ariko ugacuruhira mu ngoro y'Imana ico kibazo kandi rero bategeza kuruhukira niyo bategeza kuruhukira rero kazibona umuntu arasinziriye ahubwo wicaranye n'umuntu asinziriye muvyure bano kuri mukangure rero hanini reka ndavyite ko ari wa mwansi adashaka ko abantu bumva ubutumwa bwiza ariko nacu batabwumvise muri eglise amateleviziyo online arahari tuzobubaha kandi bazobwumva kuko wa munsi Kristo azoza no kuri nta citwazo na kimwe kizoba ngo sinumvise ubutumwa bwiza oya bose buko buravuga. Jone nibaza yuko ariko dukurikirana twabwatahure yatahuye. Ndashaka rero tugaruke ku gikorwa nyezina tuba turimo igihe cyose kivuga butumwa munyemerere nkoresheje mu bikunda kuvuga ngo gospel. Uyu munsi muravye hari abantu hari amadeba bavuga yuko umunsi gospel idateye imbere nkaca ntangazwa n'ingene ndio gospel TV iri ku kivi hormone TV iri ku kivi no repentance n'izindi media rukristo tubuze ziri ku kivi abaririmbyi bari ku kivi abakozi imana bari ku kivi ariko ugasanga uyu munsi hari umuntu babiri batatu bavuze ko idateye imbere mwebwe ku ruhande rwanyu wocana ukumva ati iteye imbere woheze ukavyakira gute? Icyo kudatera imbere ahubwo rero cyane bizakuza kuri uwo wabivuze kuko gospel gutera imbere si umuntu umwe kuko na Yesu na Devera yakivuze na Yesu ubwe yashikana ubutumwa kure ntiyikoranye afise abo yagiye aratora ati wewe nzarabaza n'amazina kugira ngo icyo kintu gitere imbere twese nabi no nyabyo ko atabishoboka rero muri gospel bisigaye ko ari inkuru nziza ndashaka ko afise inkuru nziza ariko bidakunda yuko ndayijabukana mu kindi kirere rero ko umuntu avuga yuko ngo gospel niko iratera imbere nuko ujya muntu ataravuga ati mbega no kuri iki kugira gospel itere imbere aho niyo kwesi hari ariko kandi abafise ivyo yafatiye avuga ati kurande gwiwe analize yakoze ku ruhande gwiwe bavuga yuko ku ruhande gwiwe atiza kumenyana neza mbega jewe ndinde mbega ndiho gukora iki uruhara rwanje n'uruhara nshobora gutera aho mperereye muri iryo terambere rya gospel uko mu ruhande rwacu rw'abamenyesha makuru turiho kugira ngo dufashanye kijya kintu umuntu afise tukizane kidufashe kiduhezagire natwe duhezagira abandi
kuko uvuga ati ngo si kwinezereza ngo kubera yuko twaronse nk'umuririmbyi twaronse nk'umupasiteri yaje ku bwacu ngo reka tugitange oya ariko ni kugira ngo kijya kintu ujya muntu afise kidufasha tugidufasha abandi niyo kudatera imbere ukuntu kwa kundi habura kwiyumviranako kwiyumvira yuko jewe ico mfise reka ntware kwa Holman TV cyangwa kwa North Heaven TV dufashane kuri ico cyumviro cyangwa no vuga butumwa ishike kure rero gospel gutera imbere kwa gospel ni bwa bumwe bwo gushikana hagati y'umunyesha makuru n'abafundi bamesha makuru n'abaririmbyi cyangwa n'abakozi b'Imana kandi byongeye kandi n'abantu kwadukurikirana abonye kino kiganiro akumva ko icambere uguto mubwira ati kora partage ashobora kora partage uguto mubwira ati kora jeme ashobora kubikora uguto mubwira komanta uvuge nawe uko uvyumva ashobora kumva akashobora komanta kandi muri faso yego uko kenshi aho gihagaze kenshi benshi hari abantu bumvira inkuru nziza gospel ukumva yuko kiryoheye mu matwi ariko kitarashika mu mitima y'abantu uko mu gihe n'icyo bivuze gati ngogira partage cyaguhezagiye deja tiza kugezagiza abandi rero udatera imbere aho bavuga udatera imbere ni kwa kundi kutakira kijya kintu bagushikirije gati yego kudasha vuga ati mbega yashitse kuvuga iki mbega eske nasangiza abandi numva yuko cyo bahezage nabo nyene yo gutera imbere kwa gospel ni kwa kundi bwa bumwe bwajewe we muri ivyo pastori je mu mesha makuru nawo mufundi mu buryo bwose bushoboka cyo tuma inkuru nziza ishika imbere rero kumenya kitwa gospel ni inkuru nziza ni inkuru nziza rero ubwatsi kudatera imbere kesho usanga uhagaze ngaho yego reka baze nka Devnaw ni turi kuri kibazo nyene wewe ku ruhande rwawe nawe utumva gute ndazi ko ico kintu maze ucumva hari abidoga gospel imbere ibiki wewe ukivuga kwiki kugira kumbure habe gutahuzanya n'abakwadukurikirana icambere coco uvuze ko gospel itera imbere gutera imbere uvyitiki ico kintu cambere umuntu ategeza kwiyumvira kuko gushika n'ubu hari abantu bakivuga ko Yesu atazoza ubabajije ati ni iki kikubwira ko Yesu atazoza ngo yango vuba ngo kuva 2020 mumurinda kademe twaragurishije ibintu benshi baragiye kandi kingo umuhero w'isuragenze oya n'ubutumwa bwiza bwa kera bavuga ati ejo Yesu ashaka kuza ejo abantu bakihana muzoja mu muriro rero baca bafatira kuri ico cyo kuvuga ko Yesu atazoza kubera ko mwatubwiye mwagize gute kuva mwabivugiye tutamubona adashika rero uvuze ngo gospel ni kiratera imbere gutera imbere icambere coco nkuko rakivuze uvyita iki kuko umurimyi mushobora kumwumvisha umurima wiwe kandi ari we ariko arawurima umurimyi niwe amenya ni itongo ryari rimeze gutya ndaririma hama ndatera urashobora kuza rero usanga turiko turaduga inyishu yawe n'inyishu y'umurimyi iratandukanye umurimyi umubajije ati mbega ubona umurima wawe imbuto iriko iramera arakubwira ati imbuto bivanye n'ingene itongo ryari riri bivanye n'ingene nateragiye ubu ndabona ko biriko biramera harige wowe vyita ivyatsi ariko nyene umurima akavyita imbuto kubwanje rero nagira mbwire uwo muntu avuga ko gospel iratera imbere mbega iki kiganiro kare yaracumva kare ntiyacumva ariko uyu munsi ariko aragikurikirana nico nicambere kimwereka ko gospel iriko iratera imbere kare yarabona indirimbo za gospel ku ma Facebook n'ama YouTube oya twabona izabajya abandi bose nashatse kuvuga amazina yabo nizo twagiye turabona ariko uyu munsi agiyeyo ubu nyene acabona iya ya Nikiyuta acabona ego arababona rero ico ni cambere coco kimugaragariza vy'ukuri ko gospel iriko iratera imbere nyakubahwa Engineer Jonas kuvuga ngo ikintu ni kiriko kiratera imbere umuntu amaze gufata iyo ndayite ubwo bumenyi bw'uko ikintu kitako kiratera imbere kumukurayo
ni ukumwereka icyo wowe uvuga ko kiratera imbere. ariyo mpamvu mu mwanya twagiye kubaka ibyo kumva yuko umuntu usanga icyo nka jewe uru rugendo gusa tugize rwabamenyesha amakuru ku bwanje ndabona ko gospel kiratera imbere, kuba hariho umwubahwa ashobora kwiyumvira ati bwa bundi ubutumwa bwiza mfise nk'ubu tugiye Ingozi ariko mu kanya gato uri muri Amerika aca kurikirana ariko birabera Ingozi, mu kanya gato umugenzi mfise muri Aziya aca kurikirana ariko birabera Ingozi. Bisigura ngo ubutumwa agira avuge ntibugire guhagarara Ingozi, isi yose mu munota umwe iza kuba yafashwe. Ni cya kindi Yesu yavuze ngo nuko ari mugende mu isi yose mu mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza. Ahubwo reka dukeze uyu mwubahwa yanaduhamagaje kuri iki gikorwa, kuko nk'ubu uravye twebwe nka Holy Mountain TV dufite abantu ibihumbi n'ibihumbi badukurikirana kandi bose ntibaba ngaha mu Burundi, oya bari mu bihugu vyose. Mu kanya gato bagira bafatwe. Ndiho Gospel TV ifise abantu n'indiri naho nimba utarakurikirana Ndiho Gospel TV nguma ndabahimiriza munyarukireyo. Mu kanya gato iki gikorane gica gifata abo bantu bose. Rero nico naco nyene ni kimwe mu bigaragaza ko gospel yateye imbere kandi tuyifuriza gutera imbere no gushika kure. Murakoze. ngira ngo kumbure abantu badukiye bafite amakenga ku kijanye n'iterambere gospel. Mwumvise ko Pastor yavuze na Deva yavuze yuko dukwiye gufatira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko kandi umva ko ni ikibazo c'umwanya muze muradutahura cyane. Hari ikintu uyu munsi uko adukurikirana ushobora usanga uri kugirana n'amaguru, ntibivuze gute kuratembera, bivuze gute tutazotera imbere. Ejo ni kese y'umwanya, ikintu cyose gafise umwanya wacu, gisigaye no kumenya mbega uhagarara gute. Ni mpamvu yo katubwira ati nimba uyu munsi habayeho televiziyo, nimba uyu munsi hariho abakozi Imana bashaka kwiyumvira abo bantu ateka muzi ngaha ibintu mushikane kuri hashoboka, mwumva yuko ntakurira amaboko. Niyo mpamvu Imana ihezagira inuze ibikorwa by'amaboko yacu. Rero nawe uriko dukurikirana ufise byinshi wovuga kujanye n'iterambere gospel, mbega wafatiye kuki wisunze uvuga ko gospel dateye imbere? Niye mpamvu rero iyo mpamvu ikintu nk'iki umuntu akwiye kuvuga ati adeside ahubwo turapataja aho udatahura twenge nk'abesho tukatahuza, ariko byongeye nawe ukavuga point of view yawe ugushobora kuvyumva. Tukiri kuri iterambere nyene ngira ngaruke kubijanye n'uzenga n'igisata c'abaririmbyi n'imbazamana. Ufatiye ku bihe vya kera uko wavyumva cyangwa umunsi kubibona, uyu munsi ubona umuririmbyi wa gospel ahagaze gute? Turavye ahambere hamwe n'ubu biratandukanye rwose cyane rwose. Biroroshe kumva umuririmbyi ko agira asohora indirimbo itarasohoka, biroroshe kumenya amakuru ati indirimbo kanaka umunsi kanaka izobe yasohotse, biroroshe kumenya uko umuririmbyi yagiye muri studio, yego yako yasohotse ko uko aberewe muri rusange, ibintu harimo ivyarimo byose biroroshe. Sico kimwe nka kera, kuko ubu novuga yuko ahubwo ndabakeje kandi nguvu nyinshi mu kwandika, mu kwiyumvira, mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana. Twebwe tuvuga ko turi kumwe namwe. Uko urakurikirana kino kiganiro, wewe turazi yuko nawe urafise intambwe wateye, urafise nahe iyo wawe uvuga ati jewe, ubanze muri commentaire bavuga ati jewe ndavye aho hambere n'ubu sico kimwe. Mbega wewe turavye aho ugejeje hehe? Niki uvuga ati mbega biciye ku marezo sosio ngeze hehe? Navuga yuko mu biro bikuru mu baririmbyi impinduka ihari niyo yoroshe yuko isi yose imenya umuntu ahageze. Yego nibaza ko na Deva ashaka kubivuga ko dufatiye ku muririmbyi ubwiwe n'ibikorwa ariko arasohora, wowe mubivuga ko ikiwe bashikiriye mu bitabo mubibona gute? Icyambere cyo abaririmbyi nukuri nibashime, kuko ico basaba ico baririra ubu barakironse, kuko nta kintu kiryoshe nko gukora ikintu ubona isoko rero Imana yarayitunganije turarifise.
isoko ni bande, isoko n'izi mboneshakure zihari, kuko zihari kugira ngo zifate ikintu cawe zigishikane kure. Yego nico rero nako ndavuga yuko abaririmbyi ubu ahubwo nibatambe batarike ko Imana yatuzanye, ikindi naco nyine tukaca tuza muri ubwo bumwe bwo kugira ngo dushikane ibintu byabo kure hashoboka. Rero jico nashatse kuvuga nuko byukuri icyo gisata c'abaririmbyi uyu munsi gihagaze neza. Umuririmbyi nibisaba ngo abari mu gihugu c'u Burundi gusa, n'abatari mu gihugu c'u Burundi turabagirira promotion kandi indirimbo zabo zikamenyekana ku munota umwe. Ntibisaba ngo maka ngo abe ari mu ntara canke mu gisagara, aho uri hose ufise icyo Imana yaguhaye genda ugisohore. Uheje kugisohora turahari kugira ngo tugishikanire abo umwami ashaka ko bakibona, abo umwami ashaka ko gishikira bose. Nico kintu umwami yaduhamagariye twese nk'izi mbuga. Apara promotion bashaka kumenya muravye ibikorwa abaririmbyi babashikiriza, mwebwe muvyakira gute mufatiye ku kanovera kabyo kuri message imbere yuko muheza mukabiha isi yose? Icambere twebwe nk'abamenyesha makuru twatahuye mission yacu tubifata neza kuko ntitugusubiza inyuma ngo kubera ko tutumvamwo guitar acoustique canke tutumvamwo iki, tubanza kwanza kumva message irimo. Burya igikenewe niyo message, niyo twese ko turarondera. Umudiho n'importe quel mudiho twe dukeneye message iri muri yo ndirimbo. Akarorero nka jewe nakijijwe kubera indirimbo nari numvise muri botike ico gihe yari iradio Vyizigiro, ca ndava ngaho canja gukizwa. Bisigura ngo nta mudiho munini yari ifise, nta makustika canke ibindi yari ifise, yari umudiho nyene simple. Bisigura ngo utuzaniye igikorwa cawe icambere coco turanezerwa kuba wemereye mwe muyera gushikana iyo message yaguhaye. Hama ica kabiri tukanagukeza kuko hari abazifise benshi ariko bataratera intambwe yo gusohora, kuko burya Nyakuba Jonas gusohora niba vyoroshe amafaranga y'umukate uba waretse kuwurya, amafaranga ari kwigurira impuzu uba waretse kugura iyo mpuzu, ariko kavuga ati ino ndirimbo reka ndayisponsorize shobore kugenda kugira gute kuyisohora. Rero naho nyene turamukeza, hama tugaca tumufasha tukanamwereka n'ingene bikorwa n'ico yokora kugira ngo dushobore gushikana iyo ndirimbo yiwe kure. Murakoze. Abaririmbyi hari indirimbo ziko zirasohoka kandi bibona ko nk'umwabivuze uyu munsi reka mvuge abantu uzenya abaririmbyi bari ku ntambwe ishimishije. Mbega kiretse gusa ko umuririmbyi ari mu ivugabutumwa asohoye indirimbo yiwe abakeneye yuko benshi izo bafashe ibahindure nk'uko akandeva mu rumo w'Imana, ariko kandi nivyo abagiye muri studio bavyatwa uburyo bwinshi. Mbega birashoboka kurandirwa yuko uyu munsi muri vya gospel yoshobora gusohora indirimbo cazosohora indirimbo hama mu nyuma bwabo bikunde ya ndirimbo iheze bwa buryo yatanga bugaruke? Ivyo birakunda. Birakunda kubera yuko mu gihe twifatanije hamwe gushikana ubutumwa kure, ko turavye yuko nico twatanguriye ko yuko bwa butumwa butaherera muri televiziyo gusa ngo umuntu yicara muri sala ngo akora aba televiziyo, ko turavye umwanya turi muri rezo sosiyo, ukoresha YouTube, ukoresha Facebook. Rero nka twebwe inkuru dufise ni ukwamamaza ubutumwa kure, tukavuga ati kanaka ico yakoze ubutumwa bwiwe umwanya n'uyu tuzamaze kuja ahagaragara abona muzaca bashikiriye. Rero burya buryo yakoresheje kuja muri studio ndazi ko n'uburyo butoroshe ni bwinshi vraiment, ni byinshi kandi si buke. Novuga yuko kujya avuga butumwa yiwe mu gihe aje akavuga ati jewe nasohoye igikorwa ciwanje, ishikwa ryanyu ndarikeneye, twebwe turamufasha tukabwamamaza aho ahakenewe hose hashoboka. Rero buryo ababuza kugaruka
ijya mvuga butumwa yiwe ni handi tuvuga yuko nk'umuririmbyi wese tagiza kwa afise channel yiwe ya YouTube na Facebook yiwe ibyo biramufasha kugira ngo nawe nyine ubwiwe abantu bamukurikirane yego twebwe twamubonye twamushikirije abandi bakakurikiza rya link yiwe bakagenda mu rya page yiwe ya page yiwe cyabituma bakamubwira rero kujya kumukurikirana ujya mwanya wakurikiranye biratuma yuko ujya tumwe buko bushika kure haza akantu kwa tugeze mu mwanya YouTube zirahemba ngo zirahemba icyambere umuntu arashobora gusubiza bwa buryo bwiyo bivanye n'ubutumira agenda araronka hirya nino ego kubera ko bize akamutumira bakamushigikira buryo bw'amafaranga cyangwe YouTube abamukurikira benshi kubera ko mwamamaje komisa ugasanga kubera ko YouTube umuntu uzenya muri politike yabihemba kumbura ugasanga hari ikintu cyo kirinjiza urumva yuko ni hahande bwa butumwa bwiwe bwahezagiye benshi ego yasubuye uburyo bwinshi ariko arabugaruza kandi akangwira na benefisi yiyongera ariko ivyo bishobokera bose ashobora usanga hari umuntu ashobora gusanga akorewe promotion zene kamenyekana ugasanga kumbure nibyo ku ndimo ya mbere atumo ya mbere yatanze amamiliyoni ariko byakunze ko buryo bugaruka biva nuko swata mufise abakurikirana kuri YouTube yiwe turamonetize cyo gasanga nivyo ntarashikirwa ngo atumire mu bikorane bitandukanye ariko ndifuza ko nkuko twogana mu musozo kino kiganiro hari byinshi pasa tubwiye kujanye na YouTube ariko cangaruka aho mfite amakenga menshi cyane gose mbaza uyu mubahwa Dev uyu munsi dufise abaririmbye baririmba ego nivyo barahamagawe ariko ugasanga bivaye n'abamiliyoni benshi bashigamwo bakumva yuko dufashe kwiza imbuga pasi akatubwira yuko wabwiza kuyakuramwo aho uvuga ati reka ndirimbe ndimo ndashe kuri YouTube ngo inzoro nka ntuzenya amafaranga YouTube izompembe ariko kandi ugasanga abandi barabikoze ntibigenze uko bigatuma wa muri ivyo umuntu akimubona kwera ko yaririmbye kugira agire amaviews hama bamuhembe ku ruhande rwawe iketse ko muri byo ashaka kuririmba ni gikakwiye gutahura kuri ingabire yiwe icambere cyo akwiye gutahura ni kimwe nuko ariko aririmba kugira ngo habiki impamvu y'ikintu niyo igutera gushishikara canke kudashishikara nimba uri kuraririmba kugira ngo abantu bakubone baguhayagize Bibiliya ivuga neza ngo bene abo baramaze guhabwa impera yabo ariko nimba uri kuraririmba kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kure message wahawe ishike kure by'ukuri Imana izo gusapotinga kandi uzobona ibintu bitera imbere ko tuvuze ko uririmba kugira ngo YouTube iguhembe none itaguhemvye uzocugira gute uzocuhagarika nimba uri kuraririmba kugira ngo jenda gukomera amashi none umusi ntazogukomera amashi uzocugira gute uzocuhagarika oya ahubwo reka tusingire reka turabe mbega inyanduruko y'ukwizera kwacu ni yahe mbega inyanduruko y'indirimbo ni yahe mbega kubera iki Imana yamaye amajambo mbega kubera iki iyi message ndayifise kuko ari abapasteri bamwe twumva ugasanga protocole itamutwaje Bibiliya kugira ngo aduge kuri podium bibi kibazo maka arondera aba protocole bamufate bamudugane be inyanduruko y'iyo message ugiye gutanga ni yahe hari n'ibintu tubona aho usanga umuririmbyi kugira aje kuririmba bisaba déplacement mutegure déplacement ngana uko nduzambise bangana uko mbega biga vyovyo kuri wewe canke ukubitahura bona bihuye n'intuzenya n'igikorwa c'Imana bivana n'umutima w'umuntu byo kuri hari igihe uwo mutumira ahantu nawe wenyene ubona ko hakwiye déplacement aho no havuga mu mice ibiri umuntu umutumiye mu Kamenge aba mu Kinama ngo arakeneye déplacement uyo muntu vy'ukuri naho yimuha nta mera yo kwitega mu ijuru ico ndakivuze kuko impera yiwe nijya déplacement agiye gukorera kuko uyimuhaye acaza uyitayimuhaye nta yindi mpamvu avuga ati nta déplacement afise ariko uravya aho hantu byari gushoboka ko hagenda n'amaguru kandi agashika kuko urumva
ariko vy'ukuri ari igihe uraba ukavuga ati umuntu ndamutumiye ibubanza ndamutumiye ingozi haragoye gushika vy'ukuri ni vyiza ko nawe nyene umworohereza kugira ngo ashobore gushika ego aho rero ndahavuze mu mico ibiri mu muce w'ujya wa mbere avuga ati vy'ukuri nari mfise umutima wo kuja ingozi ariko uburyo ntibumbereye bwiza urashobora kubibwira ujya muntu ati nk'uko nawe ubibona ntibikunda ko ndagushikira kubera ko ata déplacement ihari ujya muntu akakurukira déplacement ukagenda ariko ari ahantu hashobora kugendwa ngo ni maka déplacement nawe uyimuha impera yiwe niyo nyene ntaze yitega impera mw'ijuru ego bariko turangiza ku kintu ca YouTube kwa ririmbyi bariko fata umuririmbyi kuri YouTube ntabwo kuririmba ngo yiteze ngo YouTube icambere ko akwiye kubikora nkivuga butumwa akamenya ko icambere ubutumwa bwikwije kandi akamenya yuko uzomuhemba nyene igikorwa wamutumye bisigaye navyo YouTube kuyikoresha dufate kari intuzenya ni umwe muri intuzenya mu muringoti wo kwamamaza ubutumwa bwiza bugera kure hashoboka yego cyane ahubwo nje ikintu novuga Imana nta munsi numwe izohera ku mafaranga Imana ntiyigire hera ku mafaranga Engineer Jonas ishaka kuguhezagira oya ntuzizanire ku mafaranga siho ihera ku bantu iguha abantu ikaronka aho izocisha ayo mafaranga ko nta munsi numwe amafaranga azova mu ijuru ngo ngayarakorotse canke ngudyame ngo gucuja mu cumba c'amasengesho wiyugarane ngo 30 jours mana ima amafaranga Imana nta mafaranga izokuha ahubwo izoguzana Jonas aca guha akazi hama muri ako kazi uronke amafaranga burya kuririmba uronke amafaranga by'ukuri amafaranga azoza ariko sico ca mbere Imana izotangurira Imana izotangura kuguha abantu hama abo bantu rero bizoca bivana niyo message uri kurabaha bizoca bivana n'ingene iyo ngabire yawe uri kurayikoresha Imana ashobora gukoresha abantu ugasanga wasohoye indirimbo Imana ikacikora ko uwundi muntu ati vy'ukuri ijya ndimbura kwe gushigikirwa isogeye ku clip Imana ikacisha muri uwo muringoti w'abo bantu ko tusanga nk'ubu umuntu arayumvise arateguye igikorana ati nukuri naka rigeze kuririmba indirimbo naze ayiduhezagize akacaza ukabahezagiza Imana igakora ku mutima wundi muntu ngaho akagufasha hari ikindi gihe twitega ku bantu ugasanga Imana burya Imana n'umuhinga akomeye hari n'ikindi gihe amafaranga itazana ku bantu yazana mu maboko yawe kuko yavuze ngo izohezagirwa vy'amaboko yawe wowe ugafata amafaranga ugashira mu murimo w'Imana ariko nayo nyene ikacezagira ivy'iwawe wowe ugafata amafaranga ugashira mu murimo w'Imana nayo nyene ikacigira gute ikaciguhezagira mu maboko yawe canke mu vyo ukora nk'ubu turavye nka Engineer Jonas hajya muri No Event TV turavye hoho muri Neo Gospel TV turavye muri Holy Mountain TV vy'ukuri dufise ibikoresho vy'amamiliyoni n'amamiliyoni menshi gose Jerge ndaba muri Ndiho Gospel TV ibikoresho bakufise ndavuga ati n'aba jama ni gute ndavye kuri mwebwe ndavuga ati ni gute ndavye twebwe ibikoresho twagiye turagura ndavuga ati none ni gute ariko ndakubwije ukuri hajya Imana irashobora no kutaduha amafaranga Engineer ikaduha kuramba yego ikaduha ubuzima ukurumva twe tukitega ngo bizogaruka Imana ikabicisha mu kuramba kera cyane erega hari n'ikindi gihe wogenda kugura kamera aho nyene umwana wawe ukacusanga Imana iciye imuzigama yari kuca hitanwa na accident runaka ariko ijya kamera ikakugarukanira umwana kubera ko ijya kamera igiye gukora ubutumwa bwiza nashancara ko igiye gukora ubutumwa bwiza rero hari igihe twebwe duhanga amaso ibiboneka kumbe hari ibindi bitaboneka Imana yakoze niyo mpamvu dukwiye kuyishima mu biboneka n'ibitaboneka ukurumva rero ugiye kwinvestisa mu gusohora indirimbo canke mu gusohora ubutumwa nitwitege amahera palpable gusa oya Imana ashaka kuduhezagiza kuramba Imana ashaka kuduhezagira gukomera Imana ashaka kuduhezagira igikundiro Imana ashaka kuduhezagira n'ibindi vyinshi ubundi cambere coco ko watuzinanyije namwe kora ico ni kintu Imana yamezagije ico ni kintu Imana yamezagije kandi gikomeye cyane rero abantu batazana ibintu merci beaucoup Imana iguha abantu nabo bakaca bagira gute bakaca bazana ibintu yego kurangiza ndashaka akantu kugira umuririmbyi ku ruhande rwawe ahagare neza akore
yavuga ubutumwa byoroshe impanuro niza impanuro ya mbere yoyo ngira ndamusabe n'imbere yo kuja muri studio imbere yo kwasohora amafaranga yiwe abanze kwanza yicara avuga ati mbega ino ndirimbo ni yaye mpamvu ndayisohoye icyo ni ikintu cya mbere n'imbere yo kuja muri studio banza kwanza wicare uvuga ati kubera iki ndimbo ngira ndayisohore mbega harabo igira ihezagira je namanda babwira abantu benshi ubutumwa muhora mubona kuri Holy Mountain TV bubanza kumpezagira ubutamezagira sindabushirako kuko ikitaramezagira jewe nje mba numva ko atawundi muntu uco hezagira bisigura ngo iyo ndirimbo ibanze kwanze kubake wewe ibemwe reka kuduha ikintu c'igipapuro duha ubuzima banza kwanza wowe iyo ndirimbo iguhindure nimba ari indirimbo insaba kwihana banza kwanza wowe gira uyiririmbe wihane banza wowe gira uyiririmbe wihane nimba ari indirimbo ije kunkosora banza wowe gira uyiririmbe igukosore banze mukorere igukorere aho niho uzoshika ahantu utanga ubuzima kuko burya indirimbo ni mwemu amajambo aherekejwe ni mwemu sinzi ko urabona umuntu ariko araririmba indirimbo y'urukundo ukazubona yugaye amaso ariko aragira utuntu bisigura ngo n'amajambo ariko hari indi mwemu iherekeje iyo ndirimbo sinzi ko murabona nyakubahwa engineer hajya muri eglise wanyu canke muri eglise wacu umuntu akarira umuntu akarambarara hasi kubera indirimbo akumbagaye akarabye ngo nambaye mu iki kandi biravye ukabona ko kamema sivyo yigirishije yego ukabona umuntu ariko ararira bisigura ngo n'amajambo ariko aherekejwe n'impemu ariko hari izindi renya ko bayenjere Jonas usanga ziryoshe ku gutwi ariko imwemu ziherekeje ntayo gasanga nayihari gasanga ni indirimbo iri vide rero mugiye gisa nk'iki nta ndirimbo vide dushaka niyo hahandi umuntu igeze kumbazanya ko engineer yambajije ngo none ngo Dave ngo kubera iki indirimbo zimwe kuri Holy Mountain TV muzishira ko zikaca zigira ama views zikaca zikomera zikaca ziba nini ariko izindi mukazishirako zikaba nto amubwira ati giko dukora ncimwemo si cyo dukora ni cimwemo rero abantu bimwemo baseswa na bimwemo rero iyo indirimbo ije ifisi indi mpemu iyiherekeza mana yanje turinda no gupartaja birikora kuko n'ubuzima azanye nagira mpanure nawe nyero partage naco bitwaye birafise ico bifasha na kare nagira ndababwire ko iki gihe nsigaye nduza imbuga umuntu afise urubuga rufise aba followers bake nandondere ndamudugiriza urubuga ku munota umwe umuntu ashaka ama views sigaye ndayaduza bashaka kudugiriza ama views yose ukeneye ndayakudugiriza aba followers bobo ndaguha aba followers bo mu gihugu ushaka nomba rirani nkene abo ngaha nkene nabo ngaha haba guhera rero wowe kurankurikirana ntimudafise aba followers ndahari kugira ngo ndabaguhe ndaguha aba followers benshi yo gukurikirana indirimbo yawe nimba idafise ama views uratevye ndondera mu masaha aya abiri gusa views uraza kubona zuzuye ku ndirimbo yawe hamutangara kandi ni systeme y'ukuri ni systeme yizewe bafite partenariat na YouTube murakoze Pasha ndawo mukurangiza twagaye ciza ariko nakenera yuko ufati ko twavuze akajambo kayo canke impano ushobora gutanganiza utanguranye natwe kugeza kuno munota ukiri kumwe natwe nizere yuko hari byinshi byagufashije byo waruzi byo utaruzi rero kuwe muririmbyi wo mu pastori wo muvuga uburyo bwose utudegere n'ufise ugati twoshikana ivuga butumwa kure cyambere dushigikirane dukorane dusengeranirane kandi ubumwe byose birashoboka navuga yuko ufise ikikubakiye canke ico nawo terera bashaka kwandika muri commentaire yawe uvuga ati jewe kuvyo mwavuze nuku ndashaka guterera nuku ego navuga ko byinshi wowe wabanye natwe tuvuga ati turagushimiye ni Pastor Mindio Gospel TV David wo muri Holy Mountain TV Jonas wo muri Princess No Heaven TV murakoze ego reka kumbure twashimire vraiment twavuze byinshi twagerageje guca ku masonga atandukanye ubundi ho murazi yuko idomene iragutse ariko twavuze ati kumbure mwe manza udufasha turaza kwibasangiza baduhe impanuro zikomeye badusangije
reka mvuga amakuru agezeho adasanzwe. Rero icambere dutera intege abaririmbyi, muko mubikora neza, mubande mubikora neza cane gose, ntimudebukirwe, mwumvise yuko byose bitaye ikiguzi kandi Imana izokomeza guhezagira amaboko yacu. Ikigira kabiri dutera intege n'abantu n'abakozi batandukanye bariko baragerageza kwifashisha zino mbuga ngurukana bumenyi mu kuri no mu mpwemu kugira babikore neza, ndetse dutera intege n'abakomeza kubandanya batwitura abamaze gutahura igikorwa c'amenyesha makuru muri gospel. Birafasha cane gose, mubandanye na mwege mugira ibihe vyiza kugira ndetse mutwitura kugira tubandanye tubafasha. Rero icayo noragiza ko ni mwege mudukurikirana, abaduka muciye kuri Ndoli Pent TV, abaduka muciye kuri Ndoli Gospel TV, abaduka muciye kuri Holy Mountain TV, ndetse n'ayandi ama media Kristo yose. Mubandanye mushiga kino ikorwa, mubandanye icambere mudusengera, mubandanye mupataje ibiganiro tubaha, mugira commentaire, mudusangiza ico mwifuza ko twoshikako, ico twobashikiriza, kuko tubikora kubwiwanyu. Mubandanye kandi mudushika no buryo bufadika. Ni wabona bikwe yuko imbonesha hose uko bikurikirana nako bikwe kwishigikira ivanye n'ivyikirakora. Nizitepana uzoyishigikire, twumva twobasezera, mwari bugira ibihe vyiza, mwakoze kudukurikirana ibi bikorwa, mubandanye bipataje abandi. Bye bye, Imana ibandanye.